Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izaryo wanje ni Felicien Bankunguka mumenye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro c'uno musi turaba imvugo ishimikiye ku mwungu. Hariho abarundi tuvuze umwungu bivanye n'abahereye bobe batawuzi, reka tubanze tuwubereke hanyuma duce tubandanya. Uwu ni umwungu, ndiko ndabereka umwungu. Murakoze cane, umwungu murawubonye. Muca muja tuje mu mvugo rero z'ikirundi. Hari imvugo yavuga iti urarya umwungu ureke ibamba. Umwungu murawubonye, bavuga ngo urarya umwungu ureke ibamba. Ibamba naco ni ikindi camwa kigomba kumera nk'umwungu mugabo kirura cane. Ico rero ntikiribwa. Umuntu bamuhanuye bati urarya umwungu ureke ibamba, baba bamubwiye yuko yokora ivyiza akareka ibibi, yocagura ivyiza hako aza gucagura ibintu bibi vy'umururazi. Iyo rero yari impanuro baha umuntu kugira ngo yigenze neza, ariko arakora ibidakorwa bamubwira ati urarya umwungu ureke ibamba. Ivyo uriko urakora ntibikorwa, gezaho. Urumva yuko umwungu wafasha kugira ngo bashobore guhanura. Mu mvugo z'ikirundi rero barakoresheje umwungu nk'uko muhejeje kuwubona. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, imvugo twaraba niyo musi yarishimikiye ku mwungu. None rero reka ndabasezere, tuzosubire mu biganiro vyo hanyuma. Murakoze.